igihe kirabaye kirekire cyane tutamubona Kayikwamba Wagner. Kayikwamba Wagner yagihehe. Ibi ni ibibazo byinshi benshi bakomeza kwibaza aho bageze kure biyumvira ko Kayikwamba Wagner umushikiranganje ajejwe imigenderanire canke umudiplomate mukuru leta ya Kongo ifise akaba ajejwe imigenderanire ya Kongo n'ibindi bihugu canke n'amakungu mu rurimi mu siguro isobanutse neza. Kayikwamba Wagner benshi bariyumvira yo bafunzwe nkuko bafunzwe Costa Mutamba n'abandi. Kayikwamba Wagner yoba gwaye. Kayikwamba Wagner yoba yarahemukiye leta ya Kongo. Kayikwamba Wagner ari hehe? Ibi ni bibazo byinshi bariko baribaza. Tubazaniye muri yano makuru nabona gusesanguzi Kayikwamba Wagner iyo yagiye nico ari karakora. Iruhande ya Kayikwamba Wagner turagaruka ku makuru eka n'amajambo menshi ariko arakwiragizwa n'abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwa nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye. Aha ndavuga ba Eric Nyandwi, ba Pacifique Nini nahazwe eka nandi ma societe civile yashiriweho kugira acoze leta yongere ananize uburongozi buhari. Aya yose n'amakuru n'ayandi turaza hirya no hino tubazanire ukurikirane rw'amakuru atandukanye akubiye canke yegeranirijwe muri buno busesanguzi na kino kiyago cyo kuri uno munsi. Ndabibutse ko uno munsi ari ku munsi wa mbere itariki 10 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka no 2025 nturarangira, ariko murumva ko tuko turagana ku musozo w'umwaka aho ho basigaye imisi idashika 45 uko oye. Ndabaha ikaze rero mwe bakunzi ba Free Podcast TV, ndahengeshanya kurikirana ibiganiro ubusesanguzi amakuru acishwa kuri uno rubuga buri munsi kiretse iyo twafatiriwe. Tubakengurukire kandi mu kwihangana mu gihe tuba tutaronsa kanya ko kubashikiriza ibiganiro bimwe bimwe canke ubusesanguzi suko tuba tubinezererewe, oya hari gihe tuba twafatiriwe n'indi mirimo y'ubundi buzima tuba turimwo iruhande yibi dusanzwe dukora hano by'ubusesanguzi. Hari ubundi buzima tuba turimwo canke ugasanga umuntu yafatiriwe n'ingwara kanatsinda. Murumva ko n'ijwi gihanje bitoroshe, ariko ndiko ndagerageza gukoresha ingufu nyinshi zidasanzwe kugira turabe ko twokumvikana, kubera mbamaze igihe kinini tutari kumwe mba numva ndabakumbuye. Sinzi ku ruhande rwanyu, ariko jewe Free Patriot mba ndabakumbuye. Rero amakuru ahari nuko Kayikwamba Wagner hari ibibazo byinshi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, haba muri Kongo, haba mu Barundi, haba mu Banyarwanda, haba eka muri Afrika canke isi nzima muri rusangi n'abazungu hariya bamase ibihugu bariyumvira iyo Kayikwamba Wagner yagiye, kuko yaradisparishije yazimye rimwe na rimwe tutamenye icamuzimije niyo yadorongeye. Ariko Kayikwamba Wagner tumugarukane kandi kumvo zuko Kayikwamba Wagner ku munsi wejo yaragaragaye ariko yitwarira abagiye novuga ati kwibasira canke kwihariza ubuzima bwiwe bwa privé. Ubuzima bwiwe buri privé, mvuze privé muca mwumva ko baba mukuye mu rubuga rwa politique cyangwa rwa diplomasi bagaca batangura kuja kuvuga batoragura ibintu biri privé. Ibi turaza kubihuza n'ivya Faustin Ndikumana aho benshi bako barafata ijambo mukuru w'igihugu bavuga ko yinjiriye ubuzima bwa Faustin Ndikumana. Ndaje ndabisesangure tubirabire hamwe vy'ukuri yarabwinjiriye, mbega kwinjira ubuzima buri privé bisiguriki. Kayikwamba Wagner ubuzima buri privé bwiwe binjiriye ni gute? Hari amakonti anonyme baragiye barugura amakonti anonyme ku mbuga zose zigenda zitandukanye, haba kuri Twitter, Facebook, Instagram, eka za YouTube hose na TikTok harakoreshejwe amavideo amahimbano, video vy'ama intelligence artificielle bitwita AI canke IA. Aho Kayikwamba vyamugaragaraza harimo amavideo ari sexiste, harimo amavideo ari d'ordre muca muvyumva muhenesha yandabesha, ariko arakora ibintu bidashemeye nk'umudamu yiyubashe yubatse urugo rwiwe umudiplomate Kongo yemera igira ko kandi n'amakungu eka naje ubwanje twese ndazi neza abumva urugamba Kongo iriko iragwana n'u Rwanda hariya hakurya ziriya nkotangiza RDF biriya binwa amaraso bya M23 Red Tabara twigwaneho na FNL yanzabampema muca mutahura urugamba Kayikwamba ariko aragwana yagwanye nico yamariye Kongo. Rero aha ni mu gihe benshi batangiye kwibaza tuno tubazo igituma Kayikwamba arihe bimeze gute. Ni kubera benshi
bariko baragaragaza nko kumengo ntibizeye Facibeto umukuru w'igihugu ca Kongo bivanye n'umuvuduko canke strategy ni ibintu vy'agasakisaki aguma sohoka Kongo yitaba amanama bamwe bo babajija ko adakenewe ariko ugasanga we yabigiyemwo yanabigendamwo ugasanga solution canke inzira bafashe ari hari nk'umukuru w'igihugu ca Kongo benshi ntibayakiriye neza akarorero ni vyaraye bibaye kuba harasinywe baraparafre kwemeza ko ivyanditse muri ico cegeranyo ayo mategeko ya accord ya business canke y'urudandazwa amasezerano y'urudandazwa hagati ya Kongo n'u Rwanda na Amerika ibirimwo benshi ntivyabaryoheye aho babifashe nko kumengo no kudandaza ibindi bihugu canke gucinyuma ibindi bihugu vyagiye gufasha Kongo aha ndavuga harimo Burundi za Tanzania n'ibindi bihugu biriko birakora ivyo bikora byitanze bititangira itama mugabo muri systeme yo kutagaragara muri systeme nita sumare aha Rwanda babwire ko Kayikwamba ahari ni muzima Kayikwamba nkuko babivuga benshi barihenda bagiye kumushirako inkono canke intebe ishushe ariko Kayikwamba ni muzima ni arakomeye ikibazo afise nuko Kayikwamba ari mu gushikana umugisha udasanzwe mu muryango wiwe mvuze kuno mbashatse kubasigurira ko Kayikwamba ari ibungenze Kayikwamba Wagner bivugwa ko yibungenze nico gituma atari karagaragara ku rubuga rwa diplomasi ariko ari karagaragara ku rubuga rwa diplomasi muri mode sumare nivyo ndi nababwira Kayikwamba na hatagaragara ngo agende gusinya kuramukanya yurira indege ave muri Kongo agende ariko aravugana na Tshisekedi ava yuko asohoka n'abandi benshi bazingurutse leta ya Tshisekedi bamukikuje bafashanje kuyobora Kongo Kayikwamba arimwo harimo ukuboko kwiwe ivyo Tshisekedi vyose ajamwo kiretse izindi ngingo yo bayifatira nk'umukuru w'igihugu ariko arakonsulta canke arabonana na Kayikwamba Wagner rero amakuru ya Kayikwamba Wagner nuko yibungenze kandi Kayikwamba Wagner arubatse sindaya nkuko benshi bariko barabimutuka mu majambo yamubabaje gushika naho yumvira kwitwara kubaburanya nuko bamwise ngo numumaraya kumbore ngo nta mugabo agira n'amandi majambo menshi mabi yo kumucoza kubera ko musanzwe umubizi Kayikwamba Wagner n'umudiplomate yakubise inyundo mu mutwe ayikubita mu mutima ayikubita no mu vyumviro vy'abanyarwanda harimo Olivier Duhungirera mubangamiye cyane arabangamira Paul Kagame eka n'abandi benshi bagenda basokorora umutwe haba mu Rwanda eka no mu bihugu mpuzamakungu ntiyaboroheye baba arabazungu bashigikiye Paul Kagame bashigikiye izinyenzi za Sarambwe hariya muri mu burasirazuba bwa Kongo ziri kwica no gusahura gusesa amaraso n'ibindi bubisha bugenda butandukanye Kayikwamba yarasokorora Martomas yagendana Martomas yaindirishwanyaguza amabuye abafundi muca mu vyumva hari nyundo bakoresha mu gusenyura ibihome canke ibi block canke ibibuye bijya vy'ibitandara Kayikwamba niyo yagendana yarayidoze Duhungirehe ayidonda Kagame ayidoda n'abandi benshi bagenda baritambika imbere yiwe nico gituma Kayikwamba bafashe inzira yo kumucafuriza d'abord izina giyiwe kugira agaragare nabi mu maso mpuzamakungu eka n'abari bamfitiye icizere bamwiyumvire ukutariko Kayikwamba arubatse afise umugabo eka afise n'umwana niyinda afise sinda ya mbere asanzwe afise umwana kandi kwibaruka n'umugisha tuve kuri Kayikwamba tugaruke kuri Faustin Ndikumana Faustin Ndikumana Job bwanje nakoze ikiganiro ndamubwira nana citsu na nise ikete kuri Faustin Ndikumana aho navuze ati jewe sinje kuvuga cyane no kwinjira mu buzima busanzwe cyangwa ubuzima bwawe ariko ubutumwa narabushikirije hama tugarutse rero ku ijambo nyene icubahiro mukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye yashikirije nta vie privée yinjiyemo ndaje ndabibasigurire kuba benshi barisunga rya jambo yavuze ngo numusore ngo ntararongora ngo ni gute yomenya ukungene muramba barera nina hindura gato yise nshoboye kubivuga tereke ntako ndagyumviriza mu mayikote kumbure bo bafashe hajya yavuze ko ntashoboye kumenya ukungene no bivuga gute canke ni kwa kundi ubutarajya utarahonje indimu udashoboye kumva ko ubuki busosa canke utarahonje ubuki udashoboye kumva indimu mu gifaransa bavuga ati tu ne peux pas apprécier le miel tant que tu n'as pas connu le vinaigre rero birashoboka ko benshi bavyakiriye ukutariko bibaza ngo yinje mu buzima bwa Faustin Ndikumana ariko ndabibutse hari umutama wo muri CCM yigeze kuba yibasiwe bamuharabitse cyane abamenyesha makuru bamubaza ibina biriya ibibazo by'ibinani nk'ibinyene intagondwa canke abo batavuga rumwe na leta badashigikiye canke batavuga rumwe ni leta ihari bakora
gushikanaho mutama babaza we wari arabaza mu journaliste muri abo bariko aramubaza ivyo CCM yamaze n'ibindi vyinshi aca mubaza wewe warize kaminuza ngo ego narize kaminuza iyo kaminuza yubatswe naso oya yubatswe na CCM shima n'ivyo ufise yongera akamubwira ati mwibuke neza ko igihugu kimeze nk'urugo igihugu kimeze nk'urugo aha ndiko ndaza nisunze kumbura iyo figure do style mukuru w'igihugu nyene icubahiro yakoresheje avuga ati nturanarongora hariho ibintu udashoboye gutahura mu gihe atanu urugo ugira kumbure rero hano bamaze kukubwira ko igihugu kimeze nk'urugo fata ko ufise abana bane mutegere neza logique ngiyemo mfise abana bane abana bane hariho abana bane bose ntibakenera ibintu bimwe ni nkuko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi harababona ko gitoro ariyo urgence haro nabandi bakeneye ifumbere ariyo urgence haro nabandi bakeneye ibindi ariko ibi vyose birakomplementana biragenda biruzuzanya ariko twese ntituba tubikeneye ku rugero rumwe nk'ubu harabikenere minerval bavuga ati ivyo shano kwirongera amahera y'ishure nkiyigira nkaheza ivyo bindi muri imenya umva igihugu besoin pacifique abona sizo besoin uyundi muntu yoba abona ariko ndabibutse ko nta muntu muri abapinga leta akunda igihugu cy'u Burundi gusumba umukuru w'igihugu canka abo bafashanya kuyobora ndaza naho nyene ndaza kwisigura ndaza muraza kumbaza bimeze gute kwikorera charge y'umuryango no kwikorera charge y'igihugu birabangabanganye yamubwiye nturanarongora kase wenyene ni bose narabonye imvura y'amajambo aba kumbuga ngurukana abonye zigenda zitandukanye bose batangara kumbe Faustin ntararongora Faustin n'umusore eta civile yiwe ni célibataire canke ni élève ni étudiant mbe kuri karanga muntu yiwe handitse gute ahubwo turakeneye kubona karanga muntu canke passeport mugo kuri passeport mengo ntavyo bashirako turakeneye kubona kuri karanga muntu ya Faustin Ndikumana ndabe ko ari élève étudiant célibat divorce canke ibindi kuko arashe ko bamubeshera ariko naganda babwire ko atinjiye muri vie privée ya Faustin Ndikumana reka ngaruke rero muvuze vie privée Pacifique nini nahazwe wewe nyene nuko uravuga ibintu byose uko postinga muri no minsi ucohereza uvuga ngo umukuru w'igihugu ngo yinje muri vie privée ya Faustin Ndikumana nimba umukuru w'igihugu yinjiye muri vie privée ya Faustin Ndikumana reka naje nibaritse igihe mwaza muragira zoom murabi birato umutambukanye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline ndayishimiye mwagenda muraba iki mugira zoom mukwega amasaha yambaye mugira zoom muraba ubusakoshi afise burya buporte ziga begi ntonto bazita inyorosha rugendo za sakosha abadamu bagendana ngaha habariho binini hakaba na butoyi buba busanzwe bubayabaye bworosha urugendo nyene buba butarimo ibintu byinshi abarimwo juste documents zire essentiel mugasanga muri ko murazuma isakoshi ngo yambaye ngo Chanel ngo yambaye Louis Vuitton ngo yambaye ibinabiriya ngo yambaye ibirato ngo impuzu yambaye ibiki hari vie privée isumbiye kubera kimwe muri ko muribasira umudamu mukuru w'igihugu mutiyumvira ko muri ko muraja muri vie privée nico twandababwiye ati mufise ubujyajya Pacifique Eric Nyandwi mwese IQ coefficient intellectuel yanyu iri hasi nico bituma rimwe kuza ndinja muri ibintu by'amabasses d'esprit ndakwiye kuza ndabihagarika muranyihanganira sikuvuga nabi ariko urinzi wone umuntu nka Pacifique kumbure ngira baba yashatse kuvugira abandi basore twabonye bari kumwe bari mu rugendo rumwe na Faustin Ndikumana harimwo ba Margarita bakira abakobwa harimwo ngo naba Innocent Muhozi ibi byose nabibonye muri iyo mvura y'amapost canke y'amajambo yagiye arakurikira ariko ugaca usanga benshi babibona nkuko umengo ni gitutsi oya si gitutsi na gato ahubwo ni kumbure ni no kumukeburira ku myaka 55 gukutse kamene uri muri kategori yi kuko hari gihe ugiye kuraba mu maposte uri kurapostira muri ivyo bihugu mpuzamakungu arakazi baregizija ngo nturenze 35 none Faustin Ndikumana yaterikira muri société civile abapostinga hehe tureke kuba duhenda yatirukira no ubu ari muri kategori y'abasore ubu bagiye gusansuma abasore arimwo mugabo muca mwumva ngo ni oya kameme kandi ndabibutse ko Sebarundi umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ni Sebarundi ni muvyeyi wa twese nimba rero umuvyeyi ashoboye guhaguruka akavuga ati bimeze ukuntu reka je mbere nkure mu mukuru w'igihugu ndabivuge nka Frère Patriote Faustin Ndikumana bigukundiye nimba atazindi ngorane mufise nabandi nabonye ku rutonde sije narugize twabibonye ko nyene bica kumbuga ngurukana bumenyi ndibaza ko namwe vyabashikiriye mu magroupe murimwo canke bo barabarungikiye abagenzi banyu baravuga ati mwabonye kungere bakora bavuga nimba atazindi ngorane mufise canke muri abapadiri canke muri bindi iyo ni vie privée yanyu ariko vyari vyiza mwubatse hanyuma mukatubisa natwe batoyi banyu
mukadusigira akabutura ka Faustin Ndikumana turagakeneye bavuga ikibutura naco hari abatoyi bakiri inyuma kenshi nakuze numva mu muryango sorry tuje mu mico y'ikirundi nakuze numva ko atamukobwa muto muri abakobwa batatu carazira ko umukobwa muto arongorwa imbere ya mukuru byaca bisigura ngo numukoshi niko kuko ku umuhungu muto ntiyarongora imbere ya mukuru rero nimba uyu mukuru wacu Faustin Ndikumana ku myaka 55 atararongora batoyi biwe bizogenda gute ahubwo nakinjure n'ingoga mu rugo kwa Mutama nimba vyaranse dukore nkuko nk'abandi basanzwe babakorera tugire harambe hanyuma ibintu bigende neza abise batoyi biwe cira inzira batoyi bawe ni vyiza niteka niteka vraiment ego kabisa je siriko ndinjira muri vie privé yawe mugabo naje gukondansa naje kuja hagati mutahure ko iyo muri ko muravuga mwaravuze umukuru w'igihugu hariho nabamututse bariyo za Omani hariho nabamwinjire mu buzima buri privé kandi mwaravyapresi nimwe nyene ba Pacifique mwagiye kumbuga ngurukana bumenyi ngo umukobwa ngo ntiyicwe ndibuka yari umudamu nimba ari umudamu nimba ari umukobwa ari za Omani nimba ari hehe yibasiye umukuru w'igihugu muravyibuka sinshaka kubigarukako igihe ariko aravuza ingoma muribuka amajambo ujya mukobwa yavuze atari meza na gatatandero nimwe niyigarama niyirobo irimo mugabo bamaze kumva ko bisarishije birenze urugero nta n'ikintu na kimwe cari bwabe bari batangiye gutatabiza documentation uri mwamufata n'ivyagira ukundi niyagarukanwa mu Burundi ntaze yicwe murabona ashobe kuba yavugishijwe ukuntu baradendekeranya ibintu byinshi mugabo baribagira ko ari vie privée uno munsi niho muko murabona ko bavuze Faustin kari umusore ni vie privée binjiyemo nico tanda babwira ati mwebwe muzosanga muri ko murashigikiranira mu makosa gushika naho musanga mwatanye mu myobo kandi ndabibutse ko vie privée mushaka kubona agaciro ka vie privée banze mwubaho umukuru w'igihugu kuko mwebwe Pacifique ubwawe urinda ugira battle urinda ugira challenge ugachallenge umukuru w'igihugu nta ndero ugira ivyo binarengeye vie privée umukuru w'igihugu ko yambaye ngo hengo kungene yambaye ngo hengo kungene yagize ukuntu kuyo si vie privée Obama nabantu nze ntibazinga ishati nkuko uye je nabigize ntibabikora bari ba Bill Gates nabande bari yabose ntibazinga amashati nkuko ko mutabinjira mu vie privée ngasanga umukuru w'igihugu yishoneshereje impuzu nyambara abami kwanza umwami ntibamuraba mukanwa mu mwami ntibamuraba indero mwe mwayikuye he n'imico y'ikirundi mwabitaye he ko byatitutse kwera muri mu Bubirigi kwera muri za Canada muri za Amerika garukana umuco umukuru w'igihugu ariko itagenda ku gihugu tumbereza ku gihugu tumbereza muri secteur tumbereza mu gisata iyo ngora nirimo apana kuvuga umukuru w'igihugu muri rusange mwibasira n'umuryango wiwe abana biwe narigeze muri kubona mubashira ku karubanda mubavuga mubashira mubihagira murabihagira murasubira muravuga si vie privée mwariko murajamo ku mukuru w'igihugu uyu Faustin we rero afite amagarama menshi bovuga ko ari umusore mugaca munza ngo muje muramenyereje umukuru w'igihugu yamenje ni vie privée shiraho amarimite mu vyo muvuga babashirireho amarimite mu vyo bavuga sindiko ndashigikira uruhande nuru ariko tahura ko ushaka ko bakubaha nawe uriyubahiriza kandi ni navyiza cyane none nk'umudakubaza ubufashe amajambo Faustin Ndikumana avuga nta vie privée y'umukuru w'igihugu canke umuryango kanaka w'umuntu ari wese ngamu gihugu cy'u Burundi arinjiramo wowe Pacifique nta vie privée urinjiramo ni muri basira umuryango w'umukuru w'igihugu n'abana biwe ngo bariba ngo bibaze ngo bihagiye ibintu vy'ibitoro nibi amajambo yose ni mwayavuze ga ba Pacifique mwinjira mu ma vie privée y'abantu mugabo Faustin Ndikumana kubona bakoze ku busore iyo mpamvu mutinya ko bavuga ubusore bwa Faustin Ndikumana niyo mpamvu dukeneye kumenya ko bija kumugaragara ariko mu yuki kiganiro naye nakoze ikete kuri Faustin Ndikumana ibi Jesse nigeze ndabijamwo naravuze ko ntashaka kumwinjirira mu vyiwe ariko ndavuga ati Faustin Ndikumana nibige ku majambo avuga harimo atteinte à la personne mukuru w'igihugu nari narabivuze kandi ndazi ko ikiganiro mwakibonye nabonye nabace bakora ibiganiro biri parallele babandi nyene sinshaka kubavuga ngo ndongere ndaba promoting mbwo nageze kubavuga bace bakora ibiganiro biri parallele niko ndababwira ati mugiye kuraba amajambo maze kuvuga Pacifique Alex ka Antoine ba Keti ba Kiramvu ba Roza
n'abandi benshi bagenda batandukanye n'ubu Faustin Ndikumana umusore muri ko muravugira mwese muramaze kuja muri vie privée y'umukuru w'igihugu y'umutambukanyi wiwe y'izindi ndongozi zigenda zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero kwirirwa murasaragara ngo umukuru w'igihugu yagiye muri vie privée ya Faustin Ndikumana nta vie privée yagiyemo umukuru w'igihugu uri umuvyeyi yakanura umwana wiwe Faustin Ndikumana n'umwana wiwe umukuru w'igihugu ni Sebarundi muvyemera muvyanka mubipinga muca hejuru muca hasi mu gihe akiyoboye mu gihe manda yiwe itarahera mu gihe acitwa umukuru w'igihugu no muvyeyi w'abarundi twese kandi tugerezwa kugira ku mpanuro ziwe ni gute none yo guhanura mu vy'ubutare akaguhanura mu vy'amazi akaguhanura mu vy'ibiki mugabo hageze ko ikindi naco ngomba kukarukako muravuga vie privée akarero niko nagomba gusurinyira ko ngire conclusion ya vie privée haba vyakaye kwamba nibi vya Faustin Ndikumana iyo umukuru w'igihugu akoze ikiganiro n'abene gihugu hahandi yegera mukabaza ivyo mugomba nkunda kubibona ukaza wumva ngo jewe ngo umugabo yaranyaze ngo umugabo yagize uko yarantanye n'abana ibi vyose muragenda tugombe tubihoze ku mukuru w'igihugu nimugenda mukabishikiriza abantu izi si vie privée muko murivugira mbe mufashe microphone mukabivugira mu bantu igihumbi RTN Bihari Mashariki Frere Podcast TV n'izindi nyinshi zigenda zitandukanye urabona je nagize ukunuku umwana wanje hari umugabo yamufashe ku nguvu asama vie privée muko muravuga hari ibindi bintu muba mukwiye kudebata ko mukamara ko umwanya nababwiye nta kindi kintu mufise mukora mwirirwa ku marezo sose pacifique nibo shaka k'igihugu gifata intumbero nkuko bigomba icara hasi mwandika ibintu bita proposal bikunda na manifestation d'intérêt mushiremwo andika mvuga ati mbo nimba ari kungena igisagara ca Bujumbura mushaka ko kimera proposa andika Gmail y'igihugu irahari y'umukuru w'igihugu nimero yiwe WhatsApp abajejwe inyubako abajejwe za obuha urbanisme n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye barahari vuga turashaka igisagara kigire vision kiniki nimba ari tourisme andikira umushikiranganje mugira ama copy pour information andikira aho mushaka ama proposal umunwa gutukana ama critique negative sa ota gushirako ama solution n'uburi kura critique uburi kuratukana critique nziza uravuga ati wambaye neza mugabo iyo panta ritukura ntijanye niyo shati ya jaune ukobera wambaye birato vyirabura ukabambaye ni panta ritukura genda rondera agapira kirabura bica bijana ucuberwa gusumba. Ça ce sont des bonnes critiques ziba zikenewe ku ndongozi no ku bukuru no ku mukuru w'igihugu eka no mu buzima rusange bw'abarundi n'igihugu muri rusange dushoboye kuvuga ati ngo kungene ngo cambaye uraba ngo kungene ngo ugo rushati honyene wambaye ngo warekereza amaboko ngo nyenge ivyo bibara ntibije. Ça c'est pas une critique uburi kuratukana ni agression ni harcèlement. Critique urashaka kuvuga ati Fleur iyo shati wambaye urabona ko irimo aka bleu uku irimo naka white hari ya munsi ntuca wambarana igipantaro cirabura curaba agapantaro ka bleu bike canke uraba agapantaro ka nimba ari beige nimba ari gute sinzi vyinjirane mu binwane hamuca kuta kagoda se hari ya canga suppresse niyo critique uravuga ati ukungene stop play we mutahura gukritika nta muntu avyasi narabivuze n'ubu uko ngwa mvuga niko mvyuka mvuga gukritika ni bon mais critique yawe ça apporte quoi juste kujija gusa urumva no n'umucamanza uravuga ati urubanza mwaruciye nivyo ariko mwaruciye ukutari ko harabuze ikintu ukunuku byari kuba vyiza uyu muntu mwaciriye ubwo guherayo mwisunzira itegeko niri kukiri mwisunze nimba ryaravuyeho nimba rihari mugabo atacumuye icakigerayo ukanariza ugatanga n'umuti niko gukunda igihugu niko tuzokubaka igihugu. Ibi navyo vy'amoko mushira imbere ngo hari amoko yagenewe kurongora ngo muvukana imbuto sinzi ngo mwavukanye ngo busage nimba ari nibindi vyinshi amasaka n'amahonda mu maboko ngo hatarongoye mwebwe uburundi ntibuzotera imbere nibindi vyo ngo ndavyumva mu mbabarire ndabicishemwo. Ibi nivyo bituma murara amajoro murondera ivyo mutuka leta murondera ivyo mutuka umukuru w'igihugu murondera amakosa hatari mwana kritika nimutange na solution. Kuri ivyo rero nimba muri abantu babagabo mushaka iterambere mukunda igihugu cy'u Burundi apporte des critiques aussi des solutions. C'est bon kandi nizere ko dutahuranye sindabarambire ndabakengurukire cyane rero mwe mukurikirana Fleur Podcast TV nizere ko atawe narengereye narengereye nawe mbabarire nibi babashika ugasanga umuntu ya
kaciyemwo je m'excuse hama ndabakengurukire mwe mwamaze kugira s'abonner cyangwa subscribe mwibuke kuja kugira kuri Ingoma magazine naho nyene n'urubuga dusanzwe duhurira ko mu biganiro bapfukure canke menya amateka hama ndabakengurukiye cyane ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe muri abantu banje kandi mwaraheza kiwe mwirigwe neza ndabibutsa ko ari umunsi w'akazi kirazira kuzuyaza kora ivyo mwashinzwe surtout abakozi ba leta abakora imirimo yabo birondereye haba ubucuruzi n'ibindi eka n'ubuvuzi ari abaganga ba privé bafise amarabo bafise bafise amabiro bafise n'ibindi byinshi amaterme technique ashoye kunyesha pa muranyesikiza mwibuke gukora akazi neza nkuko mwakihaye murazi muko murarondera umutahe ko bigoye ni mugakore neza apana ngo nuko musanzwe mufise ngo ama maison médicale n'ibindi mutonda musanga abagwayi banapfiriye ku miryango hashike kare mukore neza abagwayi bapunguke abakiriya bapunguke mu bice mu masekteri yose hanyuma mutahe muruhuke mu ngo zanyu mwaraheza kiwe.